ukuntu Imana yampujije nawe ivyo ntubimbaze. Keve, ni wowe 14? Iryo zina warikuriye? Anje rero kumbwiye rihagije, ariko sinigeze menya ko ari wowe Keve. Ni wowe Keve? Yego cyane. Mama, wakubiswe bihagije, watutswe cyane, ndetse wanasuzuguwe kubera jewe. Ndakwinginze mama, sinshaka kuguma mbonera kurakorora musozi. Kurangwanirira cyane. No. Ma, ivyo nivyo biriko biratuma ubuzima bwawe buja mu kaga. Chema yaje nzoyikora ntishimye. Ndiko ndarira. Nubwo abazoba bari ngaho bose, bo bazoba bishimye. Ariko ndazi neza ko wowe ahantu uzoburi kurirana nanje. Ivyo kungwanirira vyihorere ma. Ndabizi ko nkunda, nanjye nzohora ndagukunda. Nzohora nibuka kuri mama wanje, cagiye nzombabaye. Ndazi nanjye nzonezerwa. Ama bahora bavuga ngo n'inyuma ya ziri Imana irakora. Ariko je aho bigeze, ubwenge bwanje bwananiwe. Ndumva n'ayandi mahitamo mfise yo gukora, atari ukubana n'ujya mukobwa. Reka dukore ivyo papa yifuza, byose tubikora, kugira ngo turabe ko twocungura ubuzima bwacu. Kanye, papa we yankubise kandi cyane. Gusa icyo nishimiye ni uko nakubiswe ndiko ndakosora amakosa yanje. Rero nacagiye umuntu ariko aratera igere rya nyuma, asigaranye iminota mikenya ngo acikanye. Muri ujye mwanya, muri ujye minota mikenya, Imana iduha amahirwe menshi 100% yo kutabagwa. Ushobora kuba utagira utabagwe mu kubana n'ujya mukobwa, ariko Imana ishaka no kubatabara, ikabaha ibyishimo mu rugo rwanyu. Reka nizere ko hari igindi ngira Imana ishobora kubigira ikoreremo, kuko twebwe abantu akenshi hajya dupfira, niyo Imana igaruka ikaduhera ubugingo. Twizere ko basi Imana izobaha amahoro mu rugo rwanyu, mukabana mwishimye. Ma, reka nizere ko ibyo mbwiye byose Imana izobikora. Nizerere mu gisabisho c'umuvyeyi wanje. Kanye, Oui, ma. hari indirimbo iri muri kantike ikunda kumfasha. Ivuga mbega urukundo rw'Imana yacu rwogereranywa. Mama, iyo ndirimbo reka kuririmba na wenya, reka naje ndagufashe kuko ndayizi. Okay.
mbega urukundo rw'Imana yacu rwogereranywa n'iki mw'ijuru namwe sinibasiba kw'amabaju ndaryohewe man. Anje kubera iki wankunze bigeze hano hose ukemera kumpa Kevin kandi nawe waramukunda ntiwigeze umbwira ko cagihe ariwe mwambikanye impeta sinari kumukunda cane ntiwibaze ngo nagutwaye umugabo namukunze ntabizi ariko nawe wakoze ikosa ntiwigeze umbwira ko Kevin ari urukundo rwawe kubera iki wampishije Anje kubera iki Naomi oui kubona we na Kevin mukundana byamaye amahoro bituma mpagarika kukubwira ko ari we twakundanye narabaje cyane mu rukundo bihagije sinifuza kongera kubabara kumana na Kevin wawe ubundi Kevin umuhungu mwiza afite urukundo ruhagije nubwo urukundo rwe ntigeze ndaruha agaciro cyagiye nuko ariko yasanze umutima wanjye urahandi hantu aho ubundi ntacyo ari kumbuza kumukunda ujya muhungu nabonye nta n'akabi kiwe Naomi usibye no kuba atanakabikiwe Kevin afite umutima mwiza cyane nanje nari kumukunda nuko yasanze nanje umutima wanje arundi umuntu yawigaruriye Anje Kevin ameze gute ndashaka umubwire bihagije Naomi turugutwi ndakubwira Kevin ubundi ni nkubaganya iyo mvuze kukubaganya mbavuze wa muhungu ataba yifuza kubona ubabaye Kevin wa muhungu atigera babara nubwo uwo mushavuze ko wagerageza kuguha umunezero Kevin afise urukundo ruhagije afise amajambo meza k'umukunzi wiwe Kevin wa muhungu utokwicarana nawe ngo wumve ngo ugize irungu Naomi icyo nakubwira no kumukunda Kevin cyane nakene Naomi ikindi nacyo utaruzi Kevin ameze nk'umwana muto imbere y'uwo bakundana ariko ku rundi ruhande aba agomba kumera nk'umubyeyi wawe bazi yuko aba yifuza iyo muri ko murafungura aba yifuza gutora indya ngo guhoreza gutamika ariko nawe aba agomba ko nawe umutamika nibaze ko utahora icyo ashatse kuvuga kumbe Kevin afise urukundo rwinshi ahuze uwumukunda nawe nibaze ko icyo atari ikibazo kubera ko wowe yakuronsa umukunda ndibaza ko ari wowe kandi ndizera neza ko umukunda ndakoze no mu maso amaso yawe wenyine ari mu rukundo nawe oui Kevin ni umwana mwiza ndagusaba ikintu ntuzobemere n'umunsi n'umwe ko ari intambara yinjira hagati yanyu mu rukundo kandi ntuzibwire wemera n'umunsi n'umwe ko ari umuntu yo kwinjira hagati yanyu kuko urukundo rugizwe n'abantu babiri ikindi nacyo urukundo rufite imbaraga nyinshi ariko iyo rwabaye ngombwa ruba urunyantege rero ibyo ntuzovyemere sivyo nawe sishobora kuba umunyantege nke kubera Kevin n'ubuzima bwanje kandi nzogerageza uburyo ubwo ari bwo bwose nzomugwanirira reka tubandanye bimbatire kimare nta kuri ibintu ubwo jenge yace manza ngende kuvoma
Karibu. Okay, murakoze. Urugi maze? Witeguriye gute ubugeni bwawe n'akanya? Mama, kane wawe n'umuhungu mwiza, buri mukobwa wari wese wakwifuza kubana nawe. Umunsi wa mbere nabonye Kane, nubwo mutari kumbwira kubana nawe, nari namaze kumukunda. Sinzi ko vyaje, sinzi ko n'ukuntu navyiyumvisemo. Umutima wanje wagumye uhatiriza kumukunda. Ninabana na Kane, nzoba meze nk'akabibe, nzomuha keya buri mukobwa wese atigeze amuha. Kane ni itara ryaje kumurikira mu buzima bwanje. Nzokora ibishoboka byose kugira iryo tara ryanje nterizime. Hirya y'ejo ni kuwa gatandatu. Ni kubera iki muri iyi minsi ibiri ihagaze itari kiragenda? Canke mariage nishaka kuba? Itara tugita itara kuba yari bariko riraka. Ni nk'urukundo. Nako tugwitwa urukundo ko wari ruhari. Burya umutima ufata nk'iki? Umutima si ibuye, umutima ni inyama. Iyo ukomerekeje urakomereka. Ugomba kwiga gutandukanya urukundo n'amarangamutima. Amarangamutima arababaza ndetse aranica. Umutamvyi mwiza atambiye amaze kumva umuziki, kandi umuhora akeye ahora nitekanye, agasakazwa ubwiza n'umugisha w'abavyeyi. Nahorana amajambo ahubwo ahorana ibikorwa mu ntoki ziwe. Mu gihe imbura kimaze zihorana Snapchat, TikTok, Instagram ndetse n'izindi mbuga. Uri wa mukobwa, uri muhungu wese yabona akagukunda, ariko ni wa mukobwa umuhungu wese yabona akifuza kubana nawe. Ivyo rero ni ibintu bibiri bitandukanye. Ivyo uriko uravuga vyose umengo uri kuvuga jewe. Ndi mwiza, ufise TikTok, ufise Snap, ufise na IG, ariko vyose sindi mbura kimazi. Oya, sinako mvuga wewe. Karakare ndiko ndatanga gusa. Kane mwananje, ugiye kubakana n'umukobwa mwiza. Birashoboka yuko wowe ufise ubwoba kugiye kubakana n'uwo mutamenyeranye, ariko nimwamara kubakana muziyumva namwe, kandi natwe abavyeyi banyu ntituzobatererana, tuzobandanya tubabe hafi. Papa, singiye kubakana n'ujya mukobwa kubera ko muzotuba hafi, ahubwo ngiye kubakana nawe kubera ko ndabishaka. Ikindi kandi singiye kubakana nawe kugira ngo nshimishe abavyeyi, ahubwo ngiye kubakana nawe kugira ngo managure amarira mama wanje. Ivyo uvuga navyo ngo ni mwiza, jewe sindabubwiza bw'umubiri. No, ubwiza bw'umukobwa n'urukundo umukunda. Jewe rero sindamukunda, bivuze ngo si mwiza. Ubu niho ngiye nemera ko urukundo ari nkuru. Umukobwa mwiza nka Santiana wo mukuraye. Papa, ndakubaza, umukobwa mwiza wo muraba gute? Umukobwa mwiza bafise byose, abakwije byose. Ariko ujya mukobwa nakwije ibintu byose, hari ikintu abuze. Ego kweri, ujya mukobwa abuze iki? Abuze urukundo muri we. Papa, guhura n'umukobwa ukabona ni mwiza bitandukanye no guhura nawe
ukumva uramukunze. Ujya mukobwa ni mwiza nk'uko wabivuze, ariko abuze igikundiro kuri jewe. Umve rero ndakubwiza ukuri, twese nuko nyene twari tumeze. Byatanguye tutabakunda, ariko mu nyuma twaheza twabakunze. Ariko kubaka urugo rugakomera biragoye, ariko nibyo bizana icubahiro ku mugabo. Ibyo tubonesha amaso tukibaza ngo ntibizoshoboka, Imana yo iba yamaze kubyorosha. Kudashobora kwibaza impamvu Santiyana gukunda ariko wowe ntumukunde, nukubera yuko umugabo yaremewe gukunda, umugore nawe yaremewe gukundwa. Bivuze yuko umugabo adakunze umukobwa buracejo mu gitondo ugasanga yamukunze, ariko umukobwa atagukunze uyu munsi azokwampa imyaka yose ntazigera gukunda. Byari kuba byiza rero yaba atankunda, kuko mariage ndumva ntiyari gukorwa. Urambabaje. Urara aravuga ntimwumva, bica mu kubafu bigasohokera mu kuryo. Inkuru yo mubabaro iteye ubwoba, agahinda n'amaganya. Inkuru icura nimba iteye ubwoba, agahinda n'amaganya. Nakosheje iki iyo bwije iyo bukeye mbabazwa. Hello guys, nizere ko mumeze neza. Amazina yanje ni Elisa Kwizera, ariko umwuga nawo washimye kumera izina rya Mr. Kan. Ati nje ngaha gukora iki? Musanzwe munzi dumwe mu bagize umugwi Meja TV. Nje ngaha ndabinginga mfukama, mwebwe mudukunda, mwe mukunda ibikorwa byacu, ndabinginze nje ngaha kubasaba subscribe yanyu. Please, wewe umaze kuyikora, respect, ndakubaha cyane. Ndakwinginge ubwire mugenzi wawe yo batarayikora adufyondere kuri subscribe. Nawe wese rero utarayikora, umaze kuraba iyi video ikakuryohera, ndakwinginze ukore subscribe, comment, share, bose kandi bashikirize ubu butumwa, ubabwira ati inguteze imbere aba bana b'igihugu. Turabinginze, ni mwebwe ba boss bacu, ni mwebwe dukorera. Rero turafukamye turabasavye mudukorere subscribe kugira ngo natwe turonke ingufu zo kubandanya dushirako ibikorwa vyiza kandi bibaryohera. Ciao, yari Mr. Kan.